Eba. Nakabwira ko kirika ako mwayibonye niyo twavuze hazoba finale abo ebana baratesa ikibazo baba baratesa vraiment ya katura nabereye murabibona twere iwanje tugenda burya anje bajeto wayo bari oya tuze burya naho urumva tugenda reka twakire rero bano basore bamaze gushika hano mbere kuri uyu ari impande yanje urayibona here hari ari kamere ngaha batwidondore banatubwira imyidondoro nyazina iravuye mu ya hamajewe nitwa David Antoine nkaba ndi umumembre wa Burundi Nove tukaba tuje kubashikiriza ku bijanye n'igiteramo turiko turategura pour ce dimanche ngani mutenye gato vyinshi baza kuvyumva mu mwanya w'ikuraza umusore ari hagati ufite ngo ndaza kubivuga hanyuma ubwo muncokozi gari bagitanga reka dutangure ndaza kubivuga hanyuma nka jewe nkaba nitwa Adiel gusa bakaba bakunze kunyitwa izina rimwe Nishimi Don Adiel bakaba bakunze kunyitwa MC Digidigi nkuko Ego ya vyinshi na mbere murabimenya reka ndeke kwivugira reka tugende MC Digidigi harundi hariya tutabona neza mu maso mengo sinzi reka tumwakire cyane mu bossi akomeye cyane hano mu gisagara cya Bujumbura twemera cyane nibazi ko benshi bamuzi ariko reka dutera iryo teka subire twidondora nitwa Kiriko batazira akili akaba ari burya amazina yawe asanzwe ari Kiriko nyene mbo ayatumye nzangane tubwire yatumye utaza ngaha nayo kugira tuyamenye oya kubona aho yaje twagiye aho hantu kuba data baba akora akabijya rero nakabijya kabasta ako nakandi kiwe yibikiye kubisanzwe nitwava ngaha araza kubimbwira ego aba basore rero nkuko uyu ari impande yanje amaze kubivuga baje batuzaniye igiteramo niko no bivuga batunganije nihiganwa ego uvuga ko ari higanwa batunganije ndabona na hari inyuma bamaze kubitwegerereza neza woshobora kutubwira muri make ico giteramo cerekeye iki kijanye n'ibiki l'événement en soi ingene bimeze hariyo au fait amakonto de vacances twakoze hamwe n'abana bato umva twabikoze guhera le 7 gushika le 13 ukundi kwezi umva byamaze 1 mois. Ça c'est à l'occasion yuko avant ko bihera twace tuvuga no kweke tutokora Keep Talent Competition kuko twasanze muri abo bana hari impano nyinshi cyane abana bazi ibintu byinshi tuvuga ka dukore Keep Talent usuye inyuma gato ka de vacances y'abantu batabitahura canke bavuga ati mbega byari bimeze gute kujya gukoranya abana nibaze ko ngamo gicumi bize ko gato tubwire ngene byari bimeze ko ka de vacances rimwe ibintu byinshi hari ushobora kubagira ibi nibi abafyatura amatafari bakagikado. Okay, tubwire mwe mwakora ibiki ya quand on va français iwacu premièrement hari ibintu byinshi hari ibintu by'amadanse ibintu byo kuririmba tukagira n'ama construction y'amajeu hamwe n'amajeu de mots ibintu byitwa bya Scrabble twaragize n'ibintu by'ama avec notre monsieur ici Kiroko Akili twagira ibintu by'amarap abantu bakamenyera comme ça yari quand on vacances yo kubana bafise imyaka ihera kuri ngahe gushika kuri nga yari de 4 ans à 11 ans ego MC Digidigi haricho nawo wokongera byinshi byamazwe kuvugwa nivyo nyene ahanini kenshi wasanga turi kumwe nabo bana twarakunda kwitaba ego ngerageje no kukunganira twashogira amahirwe yo kuhashika twabona ibikino ngo bidashobotse uradukinisha abana by'ukuri reka ngenda bikubwiye nibaze ko ngira no ku munsi hari igituma benshi bazoza kubwivyo ego uru MC kubana cyangwa no kubakuze urabishoboye niwe yakini bidashoboka nabikinisha abo bana yakinisha abana mu mikino y'abana bon bose je turakorana nta kibazo ko nasanzwe nkunda n'abana ndakunda ko ndi kumwe n'abana jewe oya naje ndacara umwana ku bavyeyi kabisa gusa nzobaronka muri iyo myaka iri imbere Imana ifashije
kubaho gushika ndabaronka. Ego Kiriku biravugwa canke twarabibonye neza neza nawe kuri mu bantu bashoboye kuza baraseruka cane mu kwiyo kandi vacances uri mu bantu bagiye barababa hafi abana cane waravuze igituma n'ingene ushaka gushigikira abana kuko nawe uracari umwana ushaka kugira by'ukuri abana nguno munsi bazogira ico bavamwo nuvuga biracari muri urya mutima nyene gushika no hari umutima n'ibigero hinduka bavukanye mwiza uzoguma ari mwiza nyine ari mubi uzoguma uri mubi ari uwo gufasha uzoguma ari uwo gufasha njye nkunda kuvuga ati sinabayeho ugira mbeho nabayeho ugiragira abazoba kubera ko nabayeho urumva ko kuba nzi rero misiyo yatumye mbose numva ko nshobora kuyinda intumbero yacu ari yayindi nyine. Kiriku warabanye n'abo bana muri gushika aho bageze muri finale y'igikorwa mwakoze mukavuga ati reka dutunganye igiteramo cyo kugira dusozere neza n'abana wabibonye gute mu bikorwa mwagiye mukora hari ico byakunguye hari ico byakwigishije ejo wifuza kuzosubira gukora canke hari ico icoba caragutirimukije ukavuga ati bijya bintu naho nabikoze n'umutima wo gufasha no uhindura gutya ntaze no gukora kwanza gufasha iyo wemeye gufasha kwitangira abantu bemera byose kubera ko nibyo nta nyambi ibura nibyo bari byiza abagahunzi nabwo turazokamenya mbonibuza yuko kadakenewe karakenewe kugira twumve ko ni mu mwaka uza niyo wabireke agahunzi ka mbere n'abana urumva iyo uri kurigisha ikintu umwana kugorana kwa ukuze yakugorana yamugabo ikintu cyiza no bashimira no ko barabitahura kandi buri muntu wese yabazi itara yiwe ni haje abana twigisha impano haje abana bafise impano hama kugira tuzishire hanze niki byakwigishije wowe ubwawe kuri iyi kandi vacation mwagize byanyigishije yuko nk'inyuma y'imyaka nk'ibiri cyangwa umwe tuba turi bakiriko benshi nazoba ndijenya bivanye n'ico watanze usanzwe ufise wewe kuri abo nico bari bafise nico nabo kuzo uri Kiriku mukubwa abandi ari bandi nibo abakuru naco bitwara turazi neza yuko itariki 8 ntihenze hari habaye demi finale mbeho vyagenze gute abana bayijemwo bari baje bava muri babandi nyene mwigisha canke yarabandi bavuye mu yandi ma association atandukanye bo twe twavuga yuko iki cyambere twagize cyari cy'abana urabizi twese ntidufise uburyo hari abana usanga bafise impano mugabo basanga uburyo sikirenga nuvuga ko abo twamaranye kwezi n'abana bafise abavyeyi bashobora kuba bafise icyo boriha kubera ko twaramaranye igihe kinini hama baje muri demi finale n'abandi bana bafise impano ariko batari gushobora kuronka uburyo bwo kwiyandikisha tumarane kujya kwezi kose niyo mpamvu twiyumviriye ati hari abandi bana bashobora kuba bafise impano mugabo akabura amafaranga yo kurira kubera ko anje wenda amaze kubivuga kenshi tantine sisi nico kintu twahuriyemo no competition nico kintu novuga ko cyankuye ku birenge nkishaka ku birato iyo bazariye kuguma bakigira ico kuri amafaranga cy'ubwo buryo ntabwo nari mfise niyo mpamvu bakigize babanje baragira kwanza ico buryo ama baragira n'ico abandi bana kugira mbere nabo bana batagira uburyo nabo bagira ico bakuye ego hari ico bakongera birakwiye demi finale yagenze gute byagenze neza kandi twabonye ko hari umuntu yazanye icyo cyiyumviro kwanza imana namuhezagiye ko hari abandi bana bashoboye gupasa bari bafise impano mugabo batari muri babandi ba mbere bafise uburyo ubu tugeze noneho muri finale itunganijwe gute ko twaragiye turabona amafishe menshi atandukanye abantu benshi bazoba bahari turabona ko haze umengo hari n'amamace y'utwana dutoyi mwotubwira neza uko bizoba bitunganijwe neza nyezi umunsi w'amamace umunsi nyene urubanza ngo ni bashaka amamace gusa l'événement en soi en fait ma bagatto sinibuka na make ifoto kina bon imagine ndazi hariho abana bo muri New Star hari Mutanga United voilà eko bose bazogira ama competition va en fait il y a vraiment des moments guerre ma 10h
hazotangura amamatch y'abo bana evenement nyezina izotangura 10h izotangura 10h izotangura 10h hatangura ayo mamatch y'abana twese tugiye burasiko tumuru ndetse n'abantu benshi bakundura amamatch ego ico sinodiharira vraiment DF basket kumva ko izotangura saa 4 n'abana bazova muhira nuvuga banyoye akayi gusa gushika ayo masaha ntikigizo bagiteguye kihari kubyo mwana tuzohapfira n'inzara n'abavyeyi bakora dukurikira mbwira no musati mwana wanje sinzomu agende kumvira sinzomuza ego bon twara ndizera ko hazoba hari amastondi menshi y'ivyo kurya ivyo kunywa nta bana handi ko bazonyotegwa nta bazosonza bisigura ko bazizanira amahera ego ndibaza ko tutoya bazanira bazoyazana kubera urumva ivyo kurya hazoba hariho vyinshi ivyo kunywa vyinshi bazicagurira nta muntu azobazanira atigura iki bisigura ngo umuvyeyi azoherekeza umwana canke uwundi muntu wari wese akuze kuko hari umwana adashobora amenya ati cyangwa n'umwana ashobora kwizana kubera urumva ego voilà na programme iteguye neza ingene tuzogena turokipa abantu bazari ko akina match natwa nta muntu azorambirwa ego après ya match hazoca habiki après ma match niho ducakurikira rero Kids Talent Competition amakompetition y'abana wavuze ko twagize ibintu bya demi finale kujya n'ivyo bintu abantu bakiye baronse amahirwe yo kurengana ubwo tuzoca dukorana rero kuri uwo mwanya n'abandi ba DJ benshi bazobagiye ko bagera mu muziki aba DJ nk'abandi kugira bari ko baradukurikirana baze kumva ko hogira ikibashitura kugira bahabure DJ Mario DJ Mario twari tusanzwe tuzi kuri Buja FM ubunye yahora namugiriza Natasha hariyo DJ 6 wasanze mbere ari no muri nuze hamwe na DJ Alan umwemsi nawe mengo nabonye mengo nonyene nije nyene gusa aribagiye na DJ Anti uyu nyene umuhanzi yakomeye nawe nazoyekana ngo dusubiye inyuma kuri demi finale hari ikintu cyama kigaruka mu bijanye n'ama evenement n'ama competition nkaya anyi ibintu abantu bagacererwa kandi ikintu cya timing by'ukuri aba ari ikintu cyo kubahiriza ndabigaruke ko nyaburyo bari competition ugenda gukompeta wamaze umutima ugomba gucemo kubera bacerewe nawe uri kwapanika uko nagira hageze rero kuba naho umuntu ya bacerewe special nk'abantu babitegura nyene umva ngaho ho niko se bo Ivan mvugiye ikintu wanari kuhava ndababwira ni nakanenge bamba barireje birangura kwigumiza uyu yarabizi nari nanje muri jury yari kuba ijya demi finale naraje ndataha naraje ikintu cyabaye kuri ujya munsi sinovuga ko ari ikosa kuri ryacu nuko twari twateguye ko tubigirira kuri CCF mugaye ikibanza ah donc mwagindukira ku munota wa kanga ni bibanza bidasezerana kugira ni byiza rero yuko je kubera hari ni byiza ko dukoresha si kuri mwebwe gusa ariko baradukurikirana ni byiza ko tumenya gukoresha umwanya mu Burundi bwacu kuko umwanya ni ikintu gikomeye narifise ibindi nkora après iyo jiri mugana avuga ati ndabihevye ndagiye bagira ko banaturemesha rero ko ikibanza kitazohinduka kuko urumva ko habaye oyo bubiri official zo bitanguye ikibanza turagifise kiri kunawe ni wazoteramisha abantu cankwe hari ibindi zo bufise uwo munsi uzoza nka kiri kutubuzi nke uzoza nka kiriko uzoteramisha abantu abazoba bahari abakoze wangu sawa nako okay na bandi bari abantu bose buri muntu wese yumva ko azori haya amafaranga ikaze kandi amafaranga nta nayo murana amafaranga rero yatubwiye amafaranga make cyane ashobotse ni 2000 francs 2000 francs umwana wari wese no kumuntu akuze nta kibazo ke sponsor rero ni 10000 nawe wewe urumva usanzwe nayitanze sponsor je na heje nibaze ko na heje mutazava mutisha rya kabiri ego tugiye nko kubushimwe kuko ubushimwe nabwo buramotiva kuri umaze kumva ko ikintu umuntu agiye muri competition y'ivyo bintu azoronka ikintu kanaka arabamotiva akavuga ati reka nitegure canke naho ugasanga ari umuvyeyi nk'ubunye avuga ati byo kuri ndakunze kijya gikorwa ariko barategura reka nanje nzogire ico ndabikoreye ubushimwe butunganijwe gute mboje navuga yuko ari surprise mugabo aje ikintu ca mbere buri muntu wese akwiye kumenya
buya gikuru si ikintu uza gukura mu kintu ugiyemo gikuru ni uko impano yawe ija hanze kubera ko je ndibaza ikintu twahuriyemo na Tantine Sisi nico nguma ngaruka Cyaragukozeko cane, cyarankozeko cyane kuko iyo nshira imbere nije nanisabiye nje kuririmba kuko iyo nshira imbere amafaranga je simba ndinga mba nkiri ngozi simba namanutse ya urumva rero gusa ntibaje kuririmba cyangwa kugaragaza izo mpano zabo ngo nta kintu bazohabwa ikintu bazogihabwa mugabo gikuru nuko impano zabo zijya hanze niho ubwo ashobora kushira impano yiwe hanze agaca abone kundi muntu amufasha ya nkuko jewe byangendeke hari ikindi kintu nabonye Tantine Sisi ari kwikinga ngo ni ibintu mengo jaba ni nka filme bijya nibiki Ijya muzobibona. biri muri ako ga surprise nyene okay bisigura ngo rero ko bariko En fait, hari ikintu nari nibagiye. En fait, muri la période de ma compte vacances, harabaye ama formation cinématographique. bisigura ko rero ko twiteze iby'abana bize twagumye tuvuga uko ibintu bitunganije ntimwatubwiye umunsi nyezina mutubwire ikibanza kuko twavuze ibintu byo guhinduka urumva uko bitubwira nyene kidi Bon, biri prévu kuba ce dimanche, ce sera le 23. Amasana ntahinduka n'iyandi nyine tuzohera 10h dushikane 17h30. 10h y'abazungu atari 10h y'abarundi mu majambo make. 10:00. Bakunda kuvuga ngo abarundi ngo turarenza amasaha ni biza ko duhindura ngo umwanya uragoye hajya 10h y'abarundi. Apana 10h. Ikibanza y'abarundi. Kibanza azoba ari jardin public. Jardin public kwinjira mu bavyumvise ko ari 2,000 ticket sponsor 10,000. Muzane abana banyu nibaziko ata umuntu wese ararekuriwe kuza yego wese nafise ivyo bibiri ivyo 10,000 vya sponsor arekuriwe abavyeyi bakora dukurikirana kuri uno munsi abafise abana nyarige tuzi yuko amavakansi ariko aramera nk'ayasozera ni muhe akaryo keza abana banyu kugira ngo nawe ashobora kuba atarosa amahirwe nk'uko yabivuze kiri kuri ubwo buryo bwo kugira agende muri iyo occupation bagize panda moi et aussi atarose mbere n'amahirwe yo kugira amenye n'ivyo bintu byabaye bya demi finale birekuriye bose ariko arashaka kugira amahirwe yo kuri iyo finale kubona ko nawe impano yiwe ibyuka kuri uwo munsi bivanye n'ibyo bizoba biriko birakorerwa bisigura ngo mwebwe mwese muri ko muradukurikirana bano bantu barakwiye support ya occupation y'abana ikintu coroshe Yvonne coroshe twamye tubivuga kuva kera nakubiye ko nagize amahirwe yo kuhashika nk'uko yabivuze inamba nyene zirashika kono umwana kabisa yananiranye apana ngo yananiranye agorana nivyo reka nivuga cyane kuko hariho umuvyeyi avuga ati man nje nzobona amavakansi araheze kubera umwana azohava amenekera ngaha ariko kumva ari hari abantu bashoboye kubashira hamwe bakavuga ati kabana tubokipe baze kutamerewe neza atagumye muhira umva ni ikintu ciza by'ukuri tumere nk'abasozera rero mutubwira ijambo rya mbere mubwira abazoza kuri uwo munsi dusozere ku bantu bazoza kuri uwo munsi turabaha ikaze mwese que ça soit les parents abana n'abanyokuru si bari muhira mwose muzoze mubazanye yoha beaucoup de choses tuzoryoherwa twese muzokwidoga bra bon appareil kuba ari evenement y'abana mwumvise ko tuzoba duvise hariya anye umusore abica bigacika no mu gisagara ca Bujumbura abakeneye gutamba umuziki bazotamba abakunzi ba sport bazoba barosa akaryo keza ko kuraba ko hari impano urazi ko hari ama equipe ivana abakeneye tujya twana dutoyi kugira ngo tuzokure tugere muri dukomeye cyane na cyane digdi kibazo kimwe nka bimwe navuga kuryohera abana utugenegene uduki amaje mbega mu munsi naho bizaba bihari mbebasha ni hamwe nyene bisivye nk'ivyo nyene twigeze tugivuga bon nkuko nari nabivuze ijya mbere ukuntu biteguye nta muntu dukeneye azorambirwa kubera urumva kuva 10h ahanini hazoba hariko ama match kandi urumva si bose bazokina hazoba hariko bararaba abo rero batazoba bariko barakina tuzobokupa ukundi kuntu muri ayo majeu kandi urumva hari abadasanga kunije akunze yindi nico gituma hazoba hari amajeu menshi kugira bitorere bo nyene yego kandi rero kandi twibuka gushimira mwebwe nyene mwatwakiriye BTV nukuri ni ibintu byo gushima tutibagira Bantu Boy tutibagira Aquavi Buja FM Tantine Sisi ngira yombandanya mfasha mugenzi wanje ga David hamwe na C Black
n'ubundi twoshimira cyane ni madame la directrice wacu twisezerano Arlene Antoine ubundi wa Malofina ni Imana yo mwijoro Imana mwigizi yanyu Et le meilleur pour la fin. Kiriku nawe amere nk'usozera ariko tubibuze ko inyuma ya kino kiyago ujya musore turamusigarana gatoyi kugira ngo tuyage ibindi atari vyerekeye evenement. Je nashaka nsaba abavyeyi bose baze banshigikire. Je ndi umwana w'abavyeyi bose, umuvyeyi wese azoza hajya no umwana we azoba ari hajya kuko je mama wanje arakunda kumbwira ati je naho nzoba ntagihari nta mama wanje mfise muga yambwiye ati naho nzoba ntagihari ni witwara neza ntuzigera ubimfuzi kandi baza ko ntitwara nabi kubwo rero nuvuga ko ari je ndi n'umwana wa mbere afise ba mama benshi ubwo rero bose bazoze banshigikire turyohererwe hamwe Eco bya abantu bako baritegura nabo kugira Imana ibaje imbere kandi bakomeze kwitegura kandi haburana babiri agatsindo umwe utazotsinda ntazashavure Ntibazohave. muri kindi gihe kizoba iciye Ego tubashimire rero cyane kubona mwaje kutumenyesha ibyo mwadutunganije ku munsi w'Imana dutumira abari ko baradukurikirana bose kugira ngo kuri uwo munsi muzoze mubashigikire n'abana banyu baruhuke mubire babikeneye ko Dimanche umwana asohoka akamererwa neza surtout ko azo bari kumwe n'abandi bana azohigirana byinshi kuri uwo munsi na cyane ko bari kwararangiza n'amavakansi ni byiza ko ahereze ku kintu ciza vy'ukuri azoyaga reka natwe tubashimire cyane kubona mwaje hano tunayiteze imyiteguro myiza namwe murakoze dusubire mu buhinga bw'ivyuma rero baturose akaririmbo ka Kiriku Akiri My Store hama ce tugaruka tubandana I'm the brand, aka Papa Yo, Lembanden, Peniel on the beat. Sikiliza navyotaka mi, huku vyakata, tena please punguza hizo widada, hizo stali zako